muvandimwe nyemerera dufatanye dushimire nyagasani we dukesha ukubaho, niwe kandi soko nzima y'amahoro n'urukundo, niwe dukesha amahoro n'urukundo, amahoro ahamye n'urukundo nyarwo, bya bindi Yesu yaje kuduhishurira, bimwe binesha icyago n'urupfu. Ubu bukwe dushagaye nibutubere ikimenyetso cy'uko Imana yakunze abantu kugeza ubwo ibapfira. Aba bageni babe nk'isura y'urwo rukundo guhoraho, niwe dukesha amahoro n'urukundo, amahoro ahamye n'urukundo nyarwo, bya bindi Yesu yaje kuduhishurira, bimwe binesha icyago n'urupfu. Niba kandi mufite intege nke ntacyo bitwaye, nimusenge musabe Imana ibahe imbaraga, ibahe ya nema y'ubudahemuka. Nimudahemuka imbere y'Imana n'imbere y'abantu, muzabona byose. Iyo dukesha amahoro n'urukundo, amahoro ahamye n'urukundo nyarwo, bya bindi Yesu yaje kuduhishurira, bimwe binesha icyago n'urupfu. Bageni bacu nimureke Yesu ababere umufasha, abo uwa gatatu mu rugo rwanyu, ababere ubukire, umusabe ibyo mukeneye, ibyo gukunda ntajya bitwima. Usaba Yesu ntavunika, iyaganisha urukundo. Usaba Yesu ntavunika, iyaganisha ku mahoro. Nyagasani ngwino urera abana bawe, ubabe hafi, ubabere ikiramiro, ubahe kugukunda no gukundana, mbese bakubere abana beza cyane. Usaba Yesu
iyaganisha urukundo usaba Yezu ntavunika iyaganisha ku mahoro. None se Mana icyo wifatanirije ninde wagitanya ko twese turabawe ko twese uko turi ibiremwa byawe twese dushaka kuba abana beza cyane. Usaba Yezu ntavunika iyaganisha urukundo usaba Yezu ntavunika iyaganisha ku mahoro. Ndabaramukije, tugire amahoro ya Kristo bavandimwe, tugire Yezu na Mariya, tugire Kristo umwami. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 23 ruheshi, ego ni umunsi w'ikiganiro cacu tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo w'ikibeho, mushikirizwa na Sœur Odette nkuko vyama iminsi yose ku minsi nk'aya mango. None rero tugira tuzirikane uno munsi uko twataguye tuvyumva mu ruririmbo ati usaba Yezu ntavunika. Uwo ni Kizito Mihigo mutagatifu w'ikibeho yaturirimbiye mu ruririmbo ngo usaba Yezu ntavunika, bikaba birimwo amajambo menshi kandi akomeye yigisha uwo ari we wese ku ruhande rwiwe. Ariko cane cane nkuko tuza kubizirikana mu gice c'uno munsi, aratubwira rwose ku buryo bw'umwihariko ku bijanye n'abagiye gushinga urugo. Akatubwira ivyamubayeko hamwe n'umwigeme yari yakunze hanyuma akigira. None rero dusaba Imana kugira ngo twese umwe wese imukomeze mw'ibanga arimwo kuko ntivyoroshe n'urugamba rwa buri munsi. Uno munsi nta vyinshi tworandira ko dutangura igisabisho kugira ngo tuza kwiyumviririza ako kajambo aza kudutekerera. Na cane cane ngomba mpikaze abasore n'inkumi dufise bakurikirana kino kiganiro kugira ngo baze basubire inyuma basome neza ivyagiye biramuranga bizobagirira akamaro. Hanyuma kandi ntiturasezera ukwezi kwa gatandatu tuguma twibukanya kwitura rwose ku mushaha mweranda wa Yezu, umushaha wakunze abantu rutovugwa, hanyuma tumubitse ivyiza aza arabitubikurira igihe nyaco kigeze, kubera twebwe ivyacu ari ivy'abana bataguma hamwe, we arabitubikira neza bikaza ari umwakaka kandi bikaza bimeze neza bitacafuye. Ego dutangura igisabisho hanyuma ce twinjira mu kiganiro cacu nyezina. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Ingoma na Mutima Mweranda, inguzuza imitima y'abakwemera, gira ko urukundo bagufitiye, gomera muri bo nk'umuriro waka, tumuzirikanyi wawe nta kitazoremwa. Uzohindura n'isi, dusabe Mana wakwije mu bwenge bw'abakwemera, umuco wa Mutima Mweranda gira uduhe umuzirikanyi mwiza, tubashe gutegera ivyiza, uhore tubera umuhoza duhimbara. Ivyo turabigusaba ku bwa Yezu Kristo nyene umukama wacu, amen. Muvukanyi wanje Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, urazi uko ndi, urazi ivyiyumviro vyanje, urazi ivyo nkeneye, ibinezera n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa ko nirirwa ndakubwira ikindi ku mutima, urazi vyose. Uyu musaraba mvuna ibitugu, wewe urazi uburemere bwawo kundusha. Sinje imbere yawe nshaka kugusaba gukora ikigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucifashisha ngo ishaka rya Mana Data riranguke kw'isi nko mw'ijuru. Ndifuza cane kunyurwa bishitse no gushaka kwawe, guhore kumbera imvo y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'icabona. Igikorwa watanguye muri jewe ugishishikare gushika ku musozo, kugira ngo izina ryawe rushirizeho guhabwa icubahiro, amen. Ego uno munsi rero aratubwira ibikurikira ku mwigeme bari barakundanye, hanyuma ivyabaye nivyo vyibi. Atubwira ati
mu minsi ya mbere mfungwa ukuza kundamutsa mw'ibohero vyarampa inguvu n'umwizero, naribwira atagukeka ko ari we mugore w'ubuzima bwanje, uwo nari nagumye ndindiriye. Iminsi yo kurengukishwa imbere y'ubucamanza bukuru bw'i Kigali, nashika misi yose mpagatiwe n'umugwi munini w'abapolisi, imodoka zitatu z'igipolisi, nkaba ndi muyo hagati, nururutse n'amapingu imbere y'abamenyeshamakuru b'igihugu n'abanyamahanga, baguma bamfotora badahemuka kuva ku mutwe gushika ku maguru, nigirira urusaku rwo kumenya niba umukunzi wanje ari hari. Hanyuma mu mwanya ncibaza ikibazo, nkaca mbona umuntu inyuma y'abamenyeshamakuru azungagiza ukuboko, nti niwe. Ako kanya agaseko ku minwa yanje kagaca kananyibagiza ubwo nyene inyifato y'akarenganyo y'uwo mukino wa politike n'ubucamanza. Umutima wanje wagiye gukomereka cane aho inyuma yo gukatirwa urubanza yamenyesha ko adashobora kugumana mu rukundo nanje. Yarabanje arazimangana gato, hanyuma maze kubona ivyahindutse naragerageje kumuhamagara kugira ngo menye niba tucumva ibintu kumwe. Aho ndamubarije ibibazo kw'iterefone ngo menye ivyabaye kandi niba nshobora kuguma nizigiye urukundo rwacu, mu ntango ntiyashaka kuvyemera, ariko yaratevye aravuga ko adashobora kubandanya. Ku bwanje yari gushobora kubanza kurindira urubanza rwari ruri hafi ngo abone gufata ingingo, ariko ndavyiyumviriye nibwiye ko wari uwo mwanya mwiza wo kumenya niba ari umupfasoni w'ubuzima bwanje canke atarivyo. Ego namwe munyumvirize n'ukuri kose. Ego kugira ijisho ry'umutima rikeye ryuzuye umutima w'umukama, urumuri rwuzuye rutuma umuntu arimbura ibintu nk'uwemera, nk'uwamenye Kristo, agaheza agatekana mu mutima no mu mubiri. Turumvise uno munsi aratubwiye akajambo ati naribwira atagukeka ko ari we mugore w'ubuzima bwanje, uwo nari nagumye ndindiriye. Hanyuma akavuga ati ariko ndavyiyumviriye nibwiye ko ari wo mwanya mwiza wo kumenya niba ari we mupfasoni w'ubuzima bwanje canke atarivyo. Ego inyishu yahavuye ayironka aravye ingene yagiye. Namwe mwibaze rero ingene yashoboye guca muri ivyo bintu nk'umuntu w'umukristo, nk'umuntu yemera. Mfatiye kuri iri jambo ry'uno munsi no ku bindi bice ukuntu yagiye aradusigurira ivy'ubuzima bwiwe, hambavu yuko Mutagatifu Mihigo ari umuvunyi w'abaharanira amahoro, urukundo, ugusubiza hamwe no kurekuriranira, ukumenyesha inkuru nziza, ndumva ntogira amakenga yo kuvuga nti tonamugira kandi n'umuvunyi w'ugwaruka. N'umuvunyi w'ugwaruka n'abafiance abariko bararondera gushinga urugo, atari vya bindi vy'iki gihe abana bapfa gukoresha ijambo fiance batazi n'ico arico, canke n'ibindi bijambo bimeze ukuntu bitavyoroshe. None rero ndumva sinokekeranya kuvuga ko dushobora kumuhamagara, kumutuma nk'umuvunyi wawe ariko bararondera gushinga urugo, kandi nk'umuvunyi w'ugwaruka, kuko turabibona neza mu nyifato yiwe, mu ngendo yiwe, mu bikorwa vyiwe, yarabaye umusore w'akarorero keza. Mbega no mu bijanye no kugira abakunzi yaragize inyifato nziza ibereye. Ego nico gituma tutotinya kumutuma ijambo. Ego hama rero igice kintangaza cane gose mu buzima bwiwe, ingene Imana yagiye iramufata ikamuca kamira, igakoresha ubuzima bwiwe ku buryo ubu canke buriya.
n'ukuntu twibuke kuva aho amenyeye Imana yaratubwiye kera iyo ari mu Bubirigi ko yigeze kuba afise umukunzi ariko ntivyaramye. Dushishikare gushika uno munsi ntibiramye. Jewe nahavuye niyumvira nti ni ivy'ukuri umukama ntabwo yari yamuteguriye kuzoshinga urugo. Mungu ntiyari yamuteguriye kuzoshinga urugo kuko abakunzi biwe bose bagiye bamuca mu myanya y'intoke. Hanyuma kandi rero tugaruka ikintu gikomeye cyane mu buzima bwiwe. Tugiye turaraba ukuntu yari abayeho, ukuntu yari anyuranye n'Imana, ingene yabona isi n'abantu, ico yipfuriza isi n'abantu, uburyo yiyubara isi n'abantu. Turabona ko bitari vyoroshe ko aronka umugeni bashobora kumva ibintu kumwe, bashobora gushira ibintu hamwe. Kenshi turasanga abantu bariko baridoga ngo abigeme bubu. Mu kiganiro c'ukuwa gatatu w'indwi uheze twaraganiriye ku kuntu ibintu bimwe bituyangarana umunsi ku munsi. Ego rero sinzi ko ari jewe nabona bitegera kutariko icambere cyo nuko Imana yari mukeneye wese atamanyuye urukundo rwiwe rwerekeje ku Mana gusa, ari muzima abereye Imana. Nico cyanatuma ahubwo ngira ngo atashobora no kuronka n'umugeni bashobora kuzoteba bagashinga urwo rukaguma. Byari bigoye cyane gose. Sinzi uwo twigeze kuganira avuga ati hebwa byari bigoye gose ati kuburyo bwatugeze kumubwira umunsi umwe ati Kizito kugira uzuronke umugeni birasaba yuko tukuvyarira umwana w'umukobwa ukamurera ukamwinjiza mu iyo migenzo yawe yose gutyo uzoteba uronka umugeni mukwiranye. Bimvikane ko n'abamubona igihagararo barabona ko bigoye ko bashobora kuzokubaka ngo bibe ibintu birama, kuko yari afise imigenzo y'ijuru y'abatagatifu yari igoye gutsitsitana n'ivyo ngaha kw'isi. Nico gituma mbere umukama yaciye amutwara kare mu gaturuturu atarahava arengerwa n'ino singwi musomeshe nturi. Ego none rero ndumva ntitwotinya kubwira urwaruka ko bashobora kumutura ubuzima bwabo maze akabafasha kuburagira. Nta nkeka ko ibisabisho arabishikana ibukama. Gushika umunsi Ecclesia mawe wacu izote bikamutangaza yuko ari mu gitigiri c'abatagatifu, kandi ikizotuma yemerwa nuko hazoba habonetse abaza gushinga intahe bavuga bati ni ivy'ukuri ibi n'ibitwara bimutumye kandi yabivuze none vyararangotse mu buzima bwa misi yose. None rero twasha dufatira kuri iri jambo ryiwe ati ubu niwe nagumye ndindiriye ati mugabo mu nyuma ntavuye mbona yuko atari wo mupfasoni w'ubuzima bwanje. Duciye tugaruka kera iyo bahora batubwira canke turatwumva bavuga ko iyo sinzi ko ari mu Burundi canke no mu Rwanda byose ari co kimwe, kuko kera umugeni yareshwa na nyamuranzi y'abazi wabo w'umukobwa akamenya ni wabo w'umuhungu maze akagenda kurondera gusaba inka y'irembo, niko babivuga, gusaba inka. Hanyuma ntivyari birekuwe ko umusore n'umwigeme bahura ngo bavugane, bahura ku munsi w'ubugeni. Hama rero ivyo vyararinda cane ko umuhungu n'umukobwa bashobora kugwa mu masanganya atandukanye twese tuzi. Hama buke hagiye harabitera mbere, abasore n'inkumi bagahurira mu misa ya kabiri. Hariho benshi babibayemwo, maze bagaheza bakaganira, umusore akagera iwabo w'umukobwa agaheza akahamenya, hanyuma bagafata akanya ko kwigana imigenzo. Hama rero muri no misi ya none naho byarabaye urudubi rukomeye cyane. Ubu umusore n'umwigeme barahurira mu rubanza rw'ubugeni, uwo munsi nyene bakarara batahanye. Abandi nabo barahurira mu rubanza rwo kuganduka bagaca bagenda batahanye. Abandi nabo barahurira mu kabweta donwi bakagenda batahanye. Ntabara namwe mumbwire none
iyo wumva nawe no urwo rugo mwumva rwomara n'imiburiburi n'umwaka bigenze gute? hariho rero n'abandi kagungura byabaye bibi rwose bahurira ku marezo sosiyo kuri Facebook, hanyuma bagakangwa n'amafoto ntibamenye akari imbere mu muntu, ntibamenye imigabo n'imigambi n'imigenzo. Ni ukuri kose nicyo gituma ingo za kino gihe zimara kabiri zikaba zirasenyutse, kubera yuko nta mwanya ukwiye abariko bararondera kubakana bafata ngo babanze bigane. Umwanya wo kwigana ni mwiza, birakenera umwanya wo kwicara ukabanza ukaraba ko izo ngeso ubonye kuri uyu muhungu canke kuri uyu mukobwa uzoshobora kuzirindira kukazikinyerera ko ubuzima bwawe bwose. Hanyuma si ivyo gusa, murabona umutima w'umuntu ni muremure cyane, hariho ivyo umuntu ashobora kunyegeza ariko umwanya mwihaye wo kubanza kugira amafiansaye ugashobora kubinyegurura. Hariho inkuru nyinshi zimaze guseruka nk'abasore bakagenda kuresha inkumi bafise abana bavyaye ku ruhande batigeze babivuga, ugasanga rero iyo bihutishije ibintu gihutihuti umugeni aza gukanguka abo bana bari muri urwo rugo atigeze abimenya koko umwanya wabaye muto wo kubanza kuvyiga, wo kubanza ko umutima wiwe uvyemera kuzoza kurera abo bana. Co kimwe n'abakobwa nyene bakabanyegeza kubera ko batashaka gushuhagiza, maze ibara rize kumenyekana barashikiranye muri urwo rugo, baramaze kubohana atako bari bubigenza. None rero ni byiza gufata umwanya, nimufata umwanya wa fiansaye, reka gushuhageza reka kuyihuta. Mbere bahungu canke bakobwa mukabona umuntu mwinjiranye mu rukundo mukabona ko arashuhageza ko muca mushinga urugo, uwo muntu bamufata akanya ahubwo ubigirire nico ubanza ufata umwanya. Niwafata umwanya ukwiye ugasenga ugaterereza igisabisho abantu bibanga, ndakurahiye amaherezo uzoteba ubona ko uwo warindiriye atari wo mugore w'ubuzima bwawe, ahubwo yuko wagira uhube no gusenga Imana. Rero icyo gihe kirafasha Mutagatifu Mihigo yagiye asenga Imana akabona yuko iyo migenzo nubwo ariko ararondera guhatira ko atari uwiwe, kandi ico umaze kubura ntuhambire kuko n'umuntu w'ubuzima bwawe bwose. Muri Eklezia Gatolika mu nteguro zo gutegura abageni hariho ibibazo babaza abagira babirane mu gihe c'inyigisho. Uriko arabigisha agafata umuhungu akamuhamagara ukwiwe, agafata umukobwa akamuhamagara ukwiwe, akamubaza ati mbega muhungu, uyu mwigeme mu kuja kumuresha wamushimye mwiki? N'imiburiburi akadondagura ibintu 5 kandi bifadika vyemeza ko vy'ukuri ari urukundo rw'ukuri canke ko ari kwirondera muri uwo muntu canke urondera ivyo afise. Co kimwe n'umwigeme nyene bakamubaza bati mwigeme, mbega uyu musore wamukunze mwiki? Nawe nyene akadondagura ibintu 5 bitandukanye. Namwe basore n'abigeme uje wibaza uti mbega ujya musore ko ndamwirukako ndamukunze mwigiki? Nawe mwigeme nawe musore uti ni kuki ndiko niruka nka inyuma y'uno mwigeme namukunze mwiki koko? Cukuri gifadika kizotuma nubwo ibintu byose bizohera nguma nishimiye vya bindi vyo mu ntango. Nuko rero turabashikije igisabisho, turabizi yuko niyo nkingi y'ubuzima bwose. Iyo hatabayemo igisabisho akanovera karashobora guhera mu bintu, maze rero umukama niwe wo kutuzamura, akatuzamurira umutima akawukuza. None rero umukama abatubereye hagufi, twese dusabirane kuko nigo urugendo ni rumwe ruzima kugira ngo tube beza abazima bazohimbara Imana, hanyuma tuje kunezerwa hamwe nayo. Umukama aduhezagirira urwaruka, aduhezagirire n'abari mu mafiansaye bererwe, basabe na Mutagatifu Kizito Mihigo ababere mu ngoro. Hanyuma twese dushirikirane ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.